Unifezeresha? Wendo kwajifezeresha ni uri kurimara maza. Saguto sena dawo. Iki kintu ndakivuna. Ndakimenagura. Kandi aho ufise kunyitwarira kubera wasanze ni wanje. Wewe. Uko nenda wapi? Sibona. Wewe mukobwa, wewe no Sikeni kwambie, sikiliza nikwambie. Ni vitu gani? Umwana ngo manda uyu wamuzi mushire mu twahuriye mwibabara sinzi yaba none wawe barabara none je wamenye gute kuba twakwere muri quartier rero byabisigura ko abuze turabose zurazana Chris ama none bambwiye rero gasimwirerero ngaha oya ufise bangahe ngaho ufise bangahe bamaze kuzana abanga jewe nujya ni gwaho ni imana abro umviriza rero ndakubwira umwana wawe muto kandi tuache vurugu tora umwana wawe Miskus sio mtoto wa maana hata kwanza vitu ya hivyo maana reka unaona ngene uko ambaba uko abarizi mwana aho nyenda nakubashe kuri yo mwana ukurona kuri yo mwana uteruye aho kuri yo mwana uteruye ndachi genda kwa papa genda kwa papa genda kwa papa rachi mtu gani wewe lakini brother mtu gani genda munzu kwa papa rachi munzu Uwende mufukuze. Tugende mwirukana. Chris umviza ndakubwira ikintu kimwe Chris. Kwiyakana amaraso yawe. Unaona man. Aha no guhamba man. Unaona man, siboni bitugara kini man. Niko So bakunzi bayishumeze ndabaramukije bivanye naho muri mwiriwe cankwe bwakeye ragi umeze neza hama ndabaramukije ndabipfuriza igitondo ciza no munsi onyaje turi mu gitondo ngira ngo mwabonye ibihereje kuba aho mutaba Chris baba kwenu Chris baba kwenu ugwambwira baba kwenu ntubona umuhungu wawe kuna chabragisha kabragi hizo man mwari ibintu mufyinisha mwebwe ari mwe mfata nka blage man oya je ntavya blage urabona n'ingene umugore wawe hasi ko genda nkubise abo nuko mwasanze nitubonda andi jewe uzana umwana nk'uyu murabe kwanze man reka kwanze nk'ivyo sibyo tosha kwanze tukamba bro subika uyu muhungu wawe ukamfata nyangari kwanza mimi ukamfata nabe hava ndekure basi njewe ukunda kuraba reka kuraba ko kwanze ico kintu manzu ndabe njewe basi ucura abantu umwana wanadusaye na he izuru ruhanga ubona ari byo ubona urabukuntu usa ndabe nje mbona mfite izuru nk'iryo cyangwa uvuga kubera ari inzobe naho kwirabura nivyo birimo nyene mama wese ntari inzobe none bro kwacha tu yayivuka ariwe nakubuje ngwasha ukataza depu bagamani tani kogote yaga ni kukogote yaga nibona noko je bandonde kuryoheye gose kubona unzane ubona yumva ryoheye gose kwa unzane umwana je ryoheye uzoduranura buto yose mwibarabara muzana mama oya sabona we mwibarabara jewe barandondeye hama barambwira ikibazo nawe we akidi abro ni akidi ama none wowe ushaka uwe wa mugabo atamaraso yiwe kwe usiye mtoto wako kwe uyo mwana nobona nkuze nigeze ntazininda yiwe ukuntu byagenze oje ufata ifoto utora ucuzarira ngo je bafise umwana laki wabonye papa wabonye papa je papa kuna cha plage za hivyo man nzoe ka plage nginzo sibyo plage za gute bro ni nkuba kuba nje yakubashikisha ko twicara na nkungu tuyaga nkuko me ukabaza ni byungara umviza ndakubwire bro umviza ndakubwire wowe uri kuravuga yuko Jane hafise ubwenge gusa ariko ivyabaye wabibonye ujya mukobwa waramuhakanye ubwa mbere waramwansi uramuhakana ariko ubu naho telefone ubwa mbere ndakubaze wanzi ya telefone ubwa mbere namubajije ni Chrisinde baguse turi banga muri quartier none kujya kuba yajaga cyatera indoro gaca sikumwana abija bisigurwa neza cyane mutoro umviriza ma wose mtoto wangu atumujye famille sasa utamubeba manaki ni wapi na utwara ni wewe wapi neko bamaze kumusiga mama wiwe kuri zone ba mama we yamaze kumusiga mama wose njo babage sonje na munyangu acha bitu ya hivyo tora umwana wawe ahubwo ndakubajije kwanza none wowe ndamuto cyangwa sinamutore wowe bigura bahe ikindi naco ndamushire hasi rero musubize kwa nyina ndamusubize kwa nyina he je ndazi haba none wamuza none utaza haba wamuzanye gute ngaha ukabamuzi we yarandondeye
Uyu mwana none sinamumenye kubera wewe nyene. Bro kunacha. Sikia nikwambie kitu kimoya Chris. Ntidushake kugira ibintu nk'ibyo. Narumvise ko nigihe waja kumurondera wamubwiye rirya zina rya Fred y'abavyeyi. Chris atajya wari wamubwiye. Chris ntajya wari wamubwiye. Yarabivuze no mu kiganiro. Cyo ndamubwira Chris umureparateur. Ubu nije asigaye akora ibi ni atarambwira uyo nyene Chris. Kandi akubonye wabonye ko atashidikanije ati ahita kumenya direct. Mwamaranye igihe kirekire bro. Tusevurugane. Mbiye man. Banje ujya mukobwa. Habwo nungu naje ngana nubwo iseze ngo yarasara nka kujya. Yabwo yari no gukubitwa. Je ivyo ntibinda. Apana mufata gusaba mashati kagirane kwasa banaja muri cyo. Nawe panike guciaga tabizito. Eka kwanza kawaida ndiri muri tako mwanamke. Je urumva man, sikia tatizo kwenye iko. Tatizo iko kwangu. Tatizo iko kwa wewe na bibi yako. Urafise umwana? Ya. Twari mwenda muguhaye nawe. Ungabira amaraso atarayi wanje. Ninde kulea? Je nayi wanje. Nayi wao. Nayi wanje. Byanditse. Sini bibi yako. Byanditse. Sari kuleta none kwata inzane jewe. Kwata inzane jewe uyu mwana kwata munzane. Mwahuye gute niyo mukobwa? Twahuriye mu ibabara kazi. Watani kurere kwa sababu mie. Konje ukiaga hapa mara kwanza. Nasikia. Uri hapa mwana hubu mbafu yako ikiwerere chako chenzako hapa. Munje ukiaga mara kwanza. Urumva. Uzigenda urankubise ujya munsi. Wari wibaza ko bihereye hajya ngo urankubise ndagiye. Na hivi na kitana za kupiga. Unipige. Uzanze ngao. Je unkubite. Sasa bro. Uliniomba juu tupigane au uliniomba juu tuongee mimi na wewe? Laki. Papa, aonye papa. Hivi unaona kuna nguvu za kunipiga mimi? Ivyo sivyo vyanzanye je sinaje kugwana gusa. Umvye ndakubwira. Warangubise. Ahubwo namazino zera nkaya gusuka. Yashare kibintu nk'ivyo. Tora iPhone. Tora iPhone ukine mwana sha. Papa wamubonye? Wamubonye papa? Mwe chance. Ego akupatia chance mtoto wako. Bro burofa. Mwe chance mwana wako. Bro umviriza man. Umwana nyimba baramuvyaye ntabwo ari umuhero w'isi. Sio mwisho wa dunia bro. Mimi niko nakuuliza. Wewe uri mwanamke ulijuanaga naye yayi. Tulikutana naye mu barabara. Wapi barabara wapi? Twahuriye mu ibarabara. Wapi? None uzi wawe. Wibaho he nje ndahazi. Kwari bwa mbere naenda mubonye. Bro reka kuyakana umugore wawe. Ujya mukobwa urazi wawe kubera ko nta kuntu n'izina ryiwawe riri kuri karanga muntu yararimbwiye. Imbere yuko wita Chris izina ryawe riri kuri karanga muntu yararimbwiye. Uriko urambwira yuko utamuzi. Yararimbwiye mu kiganiro yaranabivuga. Laki. Leta iPhone. Mu telefone papa. iPhone. Telefone papa. Telefone mama. Allo mama. Allo papa. Baba Chris, Mungu wawe nubona ko yakuze. Umviriza ndakubaze Chris. None kubera kuri hakana amaraso yawe muri make. Bize kwa nyina kwanza. Kubera kuri hakana amaraso yawe. Iwanje. Yanditse. Mtoto wako yuko hapa, unaanza kumukana. Byanditse. None umugore wawe sio yamuzanye. Ahubwo kwanza je ndamureze nkana. Nakigenda kwa papa. Ndakuwasha. Oi. Kama mama ni vipi? Mama kwambia. Hapo kuna chabu ule mbele yangu mimi. Nasikia. Chukua mtoto wako kwanza. Man. Mwana wako kwanza. Nakubwire. Man chukua mtoto wako. Sio kwambia. Chukua kwanza mtoto wako. Manzo nyumvirize. Banza fata umwana wao. Manzo nyumvirize neza. Uranyuma. Man kukwambabaza kandi. Uranyumva. Unasikia unaona kama uko ni mbizi. Ndabikubwire rero. Bro, kama mie nimekuheshimia ukakuja hapa kwangu kaniomba tuongee mimi na wewe. Sio lazima kama mtoto mkutana hapa, kisema kiari mtupa. Siku atajisikia vile kumshika atakia mshika. Sasa mtoto wakiana zerera hivi. Na munyumba yangu miangi. Baba, zimisha kwanza. Kama mani ngo tumutware mu nzu umwana kwanza. Siya kwambi. Hango tumutie mu nyumba. Mtoto atabakiana umwana agumatembe. Agumayerera. Warubatse nga. Anwe si kwa hasi. Si umwana ntari kwa hasi. Ahani kwa haso. Oya umwana ari kwa hasi. Si wande. Se uyu mwana. Wowe base uyiwe. Inde jewe. Je ndavyara jewe. Amana hango tu. Cameraman. Bro, chukua mtoto wako. Wewe ni vitu gani mama? Wewe man, wewe ni nini? Mwana wao. Mwana wao. Kwa rari. Kwa rari.
Nina kumuzana nita. Jewe namuzanye kandi namuzanye iwawe. Namuzanye kwa se. Natsigwana umiza. Umwana wawe. Bro. Tora umwana wawe. Tora. Bro, chukua mtoto wako. Chukua mtoto. Acha vitu. Unifezeresha? Wewe kwajifezeresha. Ni uri kurimara maza. Sikutoka sena dawa. Iki kintu ndakivuna. Ndakimenagura. Kandi aho ufise yo kunyitwarira kubera wasanze ni wanje. Wewe. Uko nenda wapi? Siona. Wewe mukobwa, wewe ni Sikia nikwambie, sikiliza nikwambie. Ni vitu gani? Umwana ngo mwana nyina wamuzi mushire mu twahuriye mwibabara sinzi yaba. None wawe mwibabara. None je wamenye gute? Kuba twakwene muri quartier rero byabisigura ko abuze turabose zurazanya Chris. Ama none bambwiye. Era gasimwirerero ngaha. Oya. Ufise bangahe nganga ufise bangahe amaze kuzanira bangahe? Jewe. Nujya ni gwaho. Ni Imana. Abrumviriza rero ndakubwira. Umwana wawe mutora. Kandi tuache vurugu. Tora umwana wawe. Miskus sio mtoto wa maana acha kwanza vitu hivyo maana reka unaona ngene uri kwambabara uri kwabariza mwana aho nyenda nakubashe kuri yo mwana ukurona kuri yo mwana uteruye aho kuri yo mwana uteruye ndachi genda kwa papa genda kwa papa genda kwa papa racha mtu gani wewe akili brother mtu gani genda munzu kwa papa rachi munzu Uwende mufukuze. Tugende mwirukana. Chris umviza ndakubwira ikintu kimwe Chris. Kwiyakana amaraso yawe. Unaona man. Aha no guhamba man. Unaona man, siboni vitu gani kini man. Niko gushaka kumana nyimuza mki wanje man. Man. Bro, tok. Man, Wende, toka mwende. Toka mwende. Toka. Ni mgeni. Toka mwende. Unajiona kama nakosa nguvu za kupiga wewe. wewe. Sasa toka. Man, genda hadi. Ni mgeni.